mwibuka ko umushikiranganje w'ikigega ca leta yaherutse kuvuga yuko ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza. None ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza gute hari mu gaja gusahura abanyagihugu ngo nibaterere ngo waje kubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu? Ikirimba c'umukuru w'igihugu ni umugambi wa leta ukomeye ku buryo amafaranga akora uwo mugambi aba yanditse yategekanijwe mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka. Si amafaranga batoza uko mu kajagari atawuzi ngo atozwe ngo angana gutya, ngo atawuzi ngo yatojwe agenda gukora ibi canke biriya. Ibi umuntu kuvyukuri yo vyita ubusuma, ni ibintu byo gutera ivyatsi. Ariko kandi n'abakozi bamenye uburenganzira bwabo, bamenye ko bashobora kuvyanka ibintu mwene ibi. Ikazaba abakozi bawe natere bonyene n'abarundi bose babimenye ko ata muntu afite uburenganzira bwo kubategeka ko batanga amafaranga ngo nayo gukora ibikorwa ibi canke biri. Intererano ni ikintu umuntu atanga ashatse, si amafaranga bagutegeka gutanga ku nguvu. Leta iyo ikeneye gukora ibikorwa iratekanya amafaranga azobikora, itayafise ikagurana, irafise uburyo ishobora kuronkamo amafaranga. Ariko nishobora kuja gusahura abanyagihugu basanzwe bishwe n'inzara, basanzwe bari mu bukene butagira izina. Iyi ntwaro nyene yakweze mu gihugu cacu, hanyuma bagaca baja rero gusaba umunyagihugu wagowe ngo asubire yikore mu mufuko atamike amafaranga aba bantu batwara igihugu. Rero ni ibintu by'ukuri byo gutera ivyatsi, ni ibintu kandi tugomba kumva nk'abarundi, tumenye yuko ari ibintu tugomba kuza turanka, kuko iyi leta ntidushobora kuza tuyemerera ko ikora ibintu vyose atategeko na rimwe yisunze. Tugomba kwanka mwene aka karenganyo. Iyo rero leta ibigize, abarundi bagomba kuvuga bati turavyanse, bibaye na ngombwa bagahagarara bakavyemeriza.